Iriwe canke mwaramutse abanywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino chaîne ya YouTube bibashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino. Tubazaniye amakuru agezweho ari kuvugwa cane na makuru ari buze kugaruka kuyavugwa muri politike, inkuru zivugwa mu vy'ubutunzi ndetse n'umutekano. Bayo tarafyonda kuri subscribe wabanza gafyondako kugira uko turaje dushirako inkuru uraje uronka notification ko dushize ko bishasha. Tugiye kubashikiriza zimwe mu nkuru ziri kuvugwa cane ariko tukaza no kubabwira amwe mu mabanga y'ubutegetsi aho vyatanguye kuvugwa ko hatagize igikogwa President Ndayishimiye ashobora kwisanga atembagajwe ku butegetsi mu gihe gito cane asigaje ngo haheze ikiringo ciwe. Mbere hakaba harindiriwe ko amatora ya 2027 agera maze President Ndayishimiye akaba ashobora kwitoza ubugira kabiri, ariko ibintu bikaba bitifashe neza. Bamwe babona ko ibintu bigiye gukurikira inyuma y'ano matora ari ibintu bishobora kuza kutoroha habe na gatoya. Twamye tubabwira ko uyu mwaka wa 2027 uzobamwe ibintu bidasanzwe. Twababwiye kenshi ukuntu hariko harategurwa ibintu vyo kwikizanya muri CNDD-FDD imbere yuko Mbagaza Jean Baptiste abo mukuru w'igihugu c'u Burundi hari haherutse kuba amagume yakurikiye iyicwa rya Rwagasore inyuma y'intahe yo kwikukira. Hari haherutse kuba kandi iyicwa rya Ntare wa kane w'u Burundi Ndizeye Charles, hari hahejeje kuba ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Micombero. Ayo magume yose akaba yabaye mu kiringo c'imyaka 10 imbere yuko afata ubutegetsi. Inyuma yo kubufata mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976 gushika mu gihumbi kimwe amajana 1987 Mbagaza yaramaze kubaka Gitega, Bujumbura, yubaka amabarabara yose y'u Burundi ndetse akaba yararakoze ibindi bikorwa bitari bike harimo nko kubaka amahinguriro ndetse n'ibindi bikorwa vy'iterambere. Yarashinze amahinguriro Brarudi, Kojekro, Kotebu, Otebe ndetse n'izindi nyinshi. Yashize abarundi mu makoperative bituma ubukene bugabanuka mu gihugu. Kuri Bagaza nta bura ry'igitoro, nta bura ry'isukari, nta makori yaduzwa, amafaranga yari afise agaciro kuruta ay'u Rwanda. Kuri Bagaza amashure yarubatswe igihugu cose. Kuri Bagaza inyigisho za kaminuza no muri mato zari zifise agaciro. Kuri Bagaza nta vyo kuvanga mu ntambara ngo turungitse ingabo ngo hehe na hehe. Kuri Bagaza nta gihugu cavugwamwo ngo abansi b'u Burundi ngo ni bamwe n'abene gihugu, abandi ngo nta banyagihugu, abandi bati bakunda igihugu naba, abandi bati aba nabansi b'igihugu. Ivyo vyose nta vyari bihari. Kuri Bagaza umwarimu yari yubashwe cane, yafatwa nk'uwurereye u Burundi vy'ukuri. Uno munsi kuri CNDD-FDD ngo iterambere ntirikunda ngo twahora mu bihe vy'intambara, ngo bonyene bavuga ko yaheze mu myaka 20 u Burundi bukaba buri mu mahoro, ngo wari we wese mbese ngabiririmba ngo niko kuri CNDD-FDD bimeze. Kuri CNDD-FDD ngo amafaranga ntashobora kugira agaciro, ngo hari abansi b'u Burundi ngo bipfuza ngo guhungabanya igihugu c'u Burundi, ariko no kuri Bagaza bari bahari, ariko ngo nticabujije ko bubaka ibikomeye. Uno munsi CNDD-FDD mu myaka 22 yubatse ingoro imwe y'umukuru w'igihugu atani ikintu na kimwe Maria Barundi, ngo ngivyo ivyo twabakoreye bikomeye. Hari benshi bavuga bati none Burundi ku ntwara ya CNDD-FDD buriko burerekeza he? Uno munsi ngo isukari abarundi ngo nibaje kuyizanira, ngiyo bayibona, ngo igitoro ngo nibacizanire, amafaranga kugarura agaciro ngo ivyo ntibibaraba, inyigisho kugarura agaciro ngo abahutu kuri kuri Bagaza ngo ntibiga, ngo uno munsi ngo niho biga. Ubujiji iterambere ngo igihugu kiratekanye ngo nta uriko aragihungabanya. Izo nyishu zoba zihuriye hehe n'iterambere vy'ukuri? Ariko nanone CNDD-FDD yarananiwe canke ntiyananiwe? Mu bamwe mu banyepolitike bakurikiranira hagufi ibibera mu gihugu c'u Burundi babona ko ibintu vyamaze kuyangara rwose. Bamwe bakanavuga ko hatagize igikogwa mu maguru mashasha ibintu bishobora kugenda nabi ndetse igihugu c'u Burundi gishobora no gutabagara. Abiweza ivy'ubutunzi ndetse na politike babona ko igihugu kigiye akagirire ngo kandi hageze ko u Burundi butabagwa. Andre Nikigize akaba
hari umwe mu bahinga mu by'ubutunzi avuga ko vuba cyane atagikozwe Burundi butembagaye kandi ngo harageze ko Burundi butabagwa amakungu ataratangaza ko Uburundi bugiye akagirire nk'uko vyemezwa n'iyo muhinga nyene mu by'ubutunzi Andere Nikigize. Ku bwa Andere Nikigize ngo naho igihugu gitembagaye leta ntiyigeze yumva impanuro ihabwa n'abahinga mu by'ubutunzi badasiba gusemerera. Umuhinga mu by'ubutunzi Andere Nikigize aragabisha ko hatagikozwe cihuta Uburundi butembagaye akagirire. Uwo muhinga akabashikiriza ko igihugu casezekaye cane kuri iyi manda y'imyaka 5 Perezida Ndayishimiye amaze yatwara Uburundi. Bimwe mu vyatumye ngo igihugu kigira ibibazo harimwo umwimbu w'abarimyi waragabanutse kubera leta yose yanse guha umwavu abene igihugu ku gihe, imbuto zirobanuye canke ngo ibashigikire mu bisata bitandukanye vy'uburimyi. Ibi vyatumye umwimbu ugabanuka gushika ku bice 40%. Na igice kinini c'abarundi ngo bari mu bukene buzura inzara. Ibice 75% vy'abarundi barakenye cane. Hafi abantu bangana imiliyoni 6, no kuvuga igice c'abarundi bose bari mu bukene butagira izina. Abana bangana na 6 batandatu ku 10 barafise ibibazo vyo gukura neza ngo kubera kubura imfungurwa zihagije nk'uko bitangazwa n'amashirahamwe mpuzamakungu ndetse n'abandi bahinga batandukanye. Kubera rero gusahura ubutunzi bw'igihugu ngo abama babikoze ntibahanwa. Uburundi ngo bubuze amabarabara, amazi, umuyaga nkuba, ubutare ngo buragurishwa, amatoni y'amakawa aragurishwa ariko amafaranga ntaboneke. Ku bwa Andere Nikigize ngo Burundi harageze ko butabagwa amakungu ataratangaza ko igihugu kigiye akagirire. Kandi ikibabaje nk'uko Andere Nikigize bivuga ngo nuko leta itigeze na rimwe yumva impanuro ihabwa n'abahinga mu by'ubutunzi bama basemerera ko ibintu vyifashe nabi cane. Ibi kandi Andere Nikigize abihuriyeho na Faustin Ndikumana avuga ko igihugu casubiye inyuma muri manda ya Perezida Ndayishimiye. Aho uyo muhinga mu by'ubutunzi akaba narongo ishirahamwe Parisem Faustin Ndikumana yemeza ko muri manda y'imyaka 5 ya Perezida Ndayishimiye ibintu vyunyutse cane igihugu kirasubira inyuma kandi ngo leta ivyemange. Faustin ngo leta iravyemanga. Faustin Ndikumana ati iduga ry'ibiciro riteye ubwoba mu gihugu aho ryavuye kuri 8% ubu ni 40%. Amafaranga mva makungu ibitoro ni ikibazo. Umuhinga mu vy'ubutunzi akaba narongo ishirahamwe ryishinze kukangurira abarundi kugira bashike ku iterambere rirama. Faustin Ndikumana akaba avuga ko yemeza ko muri iyi myaka 5 Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi igihugu casubiye inyuma bikomeye. Faustin Ndikumana akavuga ko kuvyerekeye ubutunzi habaye iduga ry'ibiciro rikomeye aho ryavuye ku bice 8 ubu rikaba rigira rishike ku bice 40%. Amafaranga y'agaciro leta yari ifise ukwezi n'igice ko kwinjiza ibintu mu gihugu ubu akaba ari 2 gusa. Amadeni leta yari ifitiye amashirahamwe yari ku rugero rwa 40% ubu akaba ari 60%. Nayo kuvyerekeye amafaranga leta ikoresha ngo hagumye igihengeri maze imitahe mva makungu ikaba yagumye igabanuka mu gihugu. Warongo ishirahamwe Parisemu yishinze gukangurira abanyagihugu guhindura ingendo akaba rero ashikiriza ivyo tuma haba impinduka. Ahavuga ko nk'amafaranga leta ikoresha aguma yiyongera bikwiye guhagarara. Ibiciro vyo kuvunja bikwiye gusubirwamwo ngo kandi hakwiye kuba politike nziza. Ibi vyo kuguma bategura amatora arimwe tunenge bigahagarara ngo kuko ataco bizofasha mu iterambere ry'u Burundi ngo nta naho bizoshikana abarundi. Bavuga ko rero ibintu bishobora kumera nabi cane ngo kubera ko naho ibintu vyifashe gutyo ibintu birashobora kumera nabi koko ngo no muri CNDD-FDD ubwabo hari ivyo batumvikanako. Hari imwe mu nararibonye yo muri CNDD-FDD yaduhaye umwihwezo ndetse anaduha intahe kubiriko birabera mu mugambwe CNDD-FDD nyuma y'ivyabaye mu matora. Ngo nubwo ubu munyabwoba ngo ntihabura abakugomwa. Akaba ari we yasozereye utugenegene twari duhariwe ibirori vy'inkinamico bamwe bise amatora. Uwo nawe akaba yari Valante Bagorikunda. Vyatanguye ari ibihuha mu nyuma biba inkuru y'ukuri. Ivyo navyo yari amakuru avuga ko Nkurunziza yari afise umugambi wo kugena General de Brigade Atanaze Kararuza akamugira umushikiranganje wo kwivuna abansi. Amakuru avuga ko inyuma
y'ivyabaye muri CNDD-FDD, inzego z'umugambwe zigahungabana, hahavuye hafatwa ingingo ko systeme itazokwihanganira uwo wese azoshaka gutoba ibikorwa vyayo kiretse kuri Nkurunziza canke uwundi wari we wese ava mu mugambwe CNDD-FDD. Abafata ngingo muri CNDD-FDD bavuze ko badakeneye ubundi muntu avuye inyuma ya CNDD-FDD aza kwivanga mu bibazo vyabo kuko bonyene ubwabo bazovyikemurira. Inkuru zivuga ko hari akagwi k'abansi b'umugambwe CNDD-FDD bariko barategura uko basenyura ubutegetsi bugatembagara ngo na CNDD-FDD babanje kwiyegereza ndetse bakamwereka ko ngo bamushigikiye mu vyo akora cane ivyo guhiga Hussein Rajab yaraherutse kuva mu ibohero rya Mpimba. Ku bw'ayo makuru rero ngo ubwiwe Nkurunziza uko ashaka kumufasha guhiga Rajab ngo yahakwa gutiza intebe yiwe umukuru w'igihugu kuko izina rya Rajab ryari rimuhangayikishije cane kuko yarabizi ko kuba yaramuhemukiye ngo bizomugira ko ingaruka zikomeye. Ivyo navyo abo bansi ba CNDD-FDD barabimenye ko izina rya Rajab ari intege nke za Nkurunziza abo bansi biwe atarazi ngo bahavuye bamwemerera umukozi w'inkerebutsi yo mufasha gushitsa izo ndoto ziwe zo kubona Rajab akugwa mu nzira. Uwo mukozi wagakura nawe akaba yari Kararuza. Abo bansi babwiye Kararuza ko Nkurunziza akunda abantu bamucira bugufi, ukamubera umusuku hafi yo kumusoma ibirenge, gutyo umunezero uramushwara ngakisanga yakubikije imfunguruzo zahakomeye. Abafata ngingo ba CNDD-FDD bamaze kumenya ayo makuru ngo bararungikiye ubutumwa kakagwi kariko gakoresha Kararuza ngo bamubwira ko badasubije ibirenge inyuma ngo bareke kwegera Nkurunziza ngo bashobora kugira ababikomerekeramwo. Kubera ko kagwi kari kamaze kwizezwa na Nkurunziza ko ivyo bamusaba ngashobora kubibaha, nabo rero bakamuzanira agatwe ka Hussein Rajab, vyaranse ko bisokora muri uwo mugambi. Muri ako kagwi nabo bahavuye baronka amakuru ko hoba hariho umugambi wo kugandagura General Kararuza, ariko hakiriko harigwa uko yotegegwa ngo atari kumwe nabo muhiriwe. Nkuko rero amakuru abandanya bivuga ngako gawe kakoresheje Kararuza karagira ubwoba kisunze ukuntu systeme yari iherutse kwirenza General Adolphe Nshimirimana kubera yanse guhagarika umugambi yariko arakorana na Nkurunziza wo guha inzira batera u Rwanda, kandi ngo muri CNDD-FDD bararahiye ko atawogirira nabo Rwanda rutwagwa na FPR inkotanyi bamubona. Ariko kubera inyota ako kagwi k'abansi ba CNDD-FDD kari gafise yo kubona Kararuza bo mushikiranganje wo kwivuna abansi hagakurikira uwo mugambi, ngo kabwiye Kararuza ko yobibwira Nkurunziza kugira systeme yumve ko umugambi wayo wamenyekanye, bo rero bibwira ko uca uhagarara. Hari amakuru amwe avuga ko muri ako kagwi kakoresha Kararuza ngo bamaze kumenya ko hariko higwa uko Kararuza yogandagurwa atari kumwe nabiwe. Ako kagwi rero ngo kaciye kamusaba ko muri iyo minsi yoza arajana na bamwe mu biwe agiye ku kazi canke avuyeyo kugira bazibire uwo mutego yotezwe. Inkuru zivuga ko muri systeme bamaze kubona ko ako kagwi katarota gahagarika uwo mugambi wo kuvogera ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kaciye gatanga itegeko ryo gukura mu nzira Kararuza nk'uko vyakozwe kuri Adolphe Nshimirimana. Amakuru avuga ko intwazangabo yo mu bwoko bw'abatutsi yararongoye ikambi ya gisirikare yo mu gisagara ca Bujumbura ari we yahawe igikorwa co guhagarika burundu Nshimirimana na Kararuza. Nk'uko amakuru adushikira bivuga ngo iyo ntwazangabo ngo yariko irageragezwa ko muri systeme ngo bamushira mu bizigirwa ngo bazohabwa amabanga akomeye muri kazoza mu gihe yoba adakorera ku marangamutima n'ibishobisho. Nkurunziza n'akagwi kiwe ngo baguye mu gahundwe bumvise ivyabaye hariko wa 25 z'ukwezi kwa 4 2016. Ako kagwi Nkurunziza atarazi ico kagamije kamubwiye ko iyo ntwazangabo akwiye kuyihana yihanukiriye kugira asubirize mu nkoko systeme. Nishavu n'akantu Nkurunziza categeka umushikiriza amanza mukuru wa Republika Valentin Bagorikunda ko yota muri yompi iyo ntwazangabo, ngo Bagorikunda yaratekewe n'ubwoba amaze kumenya ibiganza bikomeye biri inyuma y'iyo ntwazangabo,
ahava abwira Nkurunziza ko iyo dosiye atayo yoshobora, ariko ko ashobora kumuha umwe mu bakozi biwe bo muri parike akerebutse kandi ngo yifuza kuduzwa mu mabanga aba ari we ayikurikirana. Ico cariho c'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yitwa Prosper Gashusho niwe yahavuye yakira iyo dosiye ayihawe n'umukuru w'igihugu bwiwe. Ntiyatevye nk'uwashaka kwereka umukuru w'igihugu ko ashoboye, yavuze yataye mu mvuto yantwazangabo. Kubw'ayo makuru umushikirizamanza mukuru Valentin Bagorikunda yari yagabishije ico cariho ciwe ko atokwijajara kuko iyo dosiye iremereye gusumba imisozi yose y'u Burundi. Urubundi nawe amubwira ko atari kumwe n'umukuru w'igihugu ataca atinya kuko ngo atawusumbya ububasha umukuru w'igihugu. Muri systeme bamaze kubimenya igihangange kimwe c'ipete rya generale w'inyenyerenye arongoye urwego rukomeye rw'igihugu yaciye yakora Valentin Bagorikunda ku telefone ingene yubahutse gukomakoma umwana wabo. Uburi Bagorikunda ararahira ararengwa ko ico caha ataco yokora. Imituragaro ibaye myinshi Bagorikunda yahavuye avuga uwufise iyo dosiye nk'uko ico cariho ca Bagorikunda yabivuze mu ntahe yiwe ngo Bagorikunda yaciye amuhamagara kuri telefone amubwira ko ahari hose yokwakwanya agahunga igihugu kuko umwanya uwo ari wo wose umutekano we ushobora guhungabana azira ya dosiye. Uwo Gashusho abwira Bagorikunda ko atabwo bafise kuko yizeye umukuru w'igihugu ko ashobora kumukingira. Bagorikunda yamubwiye ko iyo systeme yumva ifise ububasha kurusha umukuru w'igihugu. Ngo Valentin yabwiye Gashusho ati nk'umukoresha wawe kandi nk'umugenzi ndakwinginze nyagamagara kandi ntuce muhiri wawe kuko wamaze gutangatangwa, ndakora ibishoboka vyose mu muryango ugusange hakurya. Bamaze kurondera Gashusho bakamubura, systeme yaciye ihuruhusha ibihangange bitatu vy'ipete rya generale kugira baje kurekuza yantwazangabo mu ibohero rikuru rya Mpimba. Abaherereye ku Musaga ngo babonye ukungene ivyo bihangange vyaje mu miduga yabajejwe umutekano bitwaje ibigwanisho bikomeye. Baragize ubwoba ko bashobora kuba hari ikintu gikomeye kigira kibe. Bahashitse bahamagaye uwari umuyobozi mukuru w'ibohero ico gihe yitwa Deo Bigirimana batazira Rutwe, bamutegeka kurekura yantwazangabo ataco arinze gusaba. Avyanse bace bakoresha inguvu igihugu cabahaye. Amakuru avuga ko Rutwe yagize ubwoba arahamagara abategetsi batandukanye ababwira ko atewe. Bivugwa ko yahamagaye Nkurunziza aramubwira ibibaye. Nkurunziza yamwishuye ko yokora ivyo abona bibereye. Yaciye amenya ko umukuru w'igihugu vyamurengeye nawe atakindi yakoze, acararekura vuba na bwango iyo ntwazangabo. Mu kumwakira ngo vya bihangange vyabwiye iyo ntwazangabo biti iyo ukorana n'abagabo ntumaramara. Ubwo nyene bavuye ku Mpimba baruhukira muri ya kambi ya gisirikare yari irongowe n'iyo ntwazangabo. Umwe muri ivyo bihangange niwe yafashe ijambo abwira baraho ko ivyo ari vyavuzwe ko indongozi yabo hari ivyaha yagirizwa ari ukwihenda kwabaye. Ababwira ko iyo ntwazangabo ariyo ikirongoye iyo kambi, uwumva ko atabishimye ngazogende yitura ubutungane. Mu kumushimira kandi ngo iyo ntwazangabo yavuye iduzwa amapete kugira bamwereke ko abo bibaza ko batwara igihugu atari bo bagitwara. Ngo ivyabaye uwo munsi byasa no gutembagaza ubutegetsi kuko Nkurunziza baramumaramaje bamwereka ko atajamba afise. Ariko igitangaje Nkurunziza yabandanije amabanga yiwe nkako wamengo nta cabaye. Bisigura ko we ico yaririra kwari ukwitwa umukuru w'igihugu nubwo yarazi ko hari abamusumbya ububasha bamuvuguruza iyo bibaye ngombwa. Hari igihe kuba umunyabwoba bituma hari abakugomwa ukamenya imikenyero ya politike. Ukumenya imikenyero ya politike kwa Bagorikunda vyatumye agira ubwoba. Iyo dosiye arayizibukira. Vyo babiri no mu vyatumye ahabwa amabanga mashasha yo kuba umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihe uwari yizeye Nkurunziza nk'umukuru w'igihugu yahatswe kumugaruka. Ku bw'ayo makuru rero bivugwa ko uwo munsi kugira uhabwe amabanga bisabwa ko uba umuyobozwa nkoni abushitse kugira bikunde ivyo bagutumye vyose ubikore utabajije imvo naho wabona ko
naho wabona ko bigoranye nk'uko rero bivugwa ngo iyi ntwaro yateguwe kuba igihano ku bantu bamwe bamwe, nubwo hariho abariko bagwa mu mporero. Mu bazi ivy'urugamba barazi ko atarugamba rubura inzirakarengane, ngo yimvuga kuri n'abashingantahe bohabwa amabanga y'igihugu kugira ibintu bigende neza ntibabuze ngo nuko igihe bakenewe ko kitaragera. Uyu munsi turiko turavugana ngo mu Burundi hariko harategurwa ibintu bidasanzwe nkuko muhejeje kuvyumva muri CNDD-FDD haraba amabanga akomeye cane, hakaba ibintu bibera mu mpisha ariko mutamenya. Ivyo duhejeje kubabwira birasa neza 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 na neza n'ibintu biriko birategurwa bishobora kuba umwanya n'umwanya kuri Perezida Ndayishimiye. Harimwo akagambane kadasanzwe, harimwo ukumukomera amashi nyamara abamukomera amashi aribo bamugwanya, harimwo abamwereka ko bari kumwe nyamara abo bamwereka ko bari kumwe nibo baca ruhinga inyuma bakaja kumugambanira. Ivyo byose biriko birakogwa ntawuzi ngo bizogenda gute. Ibintu bitifashe neza, abafise ishavu ko General Bunyoni yapfunzwe, abafise ishavu kuko Ndakugarika ariko aragizwe inyuma, abafise ishavu ko Perezida Ndayishimiye atagomba kurekura ubutegetsi kandi igihugu caramunaniye gutwara nkuko twatanguye tubivuga, abo bose baragize urunani rukomeye cane. Baranatwe umwanya n'umwanya urajuronka notification ko dushize ko bishasha amakuru mwene nkayatojwe neza, abarimwo n'amabanga akomeye mutamenye muraza muyakurikira umunsi ku yundi. Mu kanya gatoya turaza byose tugenda tubigaruka ko tubisesangura tubicirya nino.